Sangwa kaze inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro vyacu ngaha kuri Bijisho TV mwo baherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, kandi mwebwe mutwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo ry'icumi mu kakaro umwaka wa 2022, tukaba tugarutse inyuma y'igihe kitari gitoyi kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane. Turasubiye kubakengurukira mwe mutahengeshanyije kubana natwe mu bihe vyari bigoye twabayemwo. Kuri ubu turagarutse kugira tujye turabashitsa ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ni mubandanye kubana natwe ngaha kuyimbonesha kure yacu kandi yanyu ya Bijisho TV. Turaje kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho kuri ubu ngubu mu 23 yatanguye kurima atamugambi ifise wo kuva mu birindiro yafashe. Ni mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane adushikira kubu yo bigiye gushira ku butegetsi mu bice yafashe. Na amakuru akomeye cyane adushikiye mu mugoro watuza kugushitsa ko yose ido nido. Biruko mu nyuma z'uko Kinshasa ho kuri ubu bivurwa yuko biruko mu nyuma z'uko amakuru adushikira akomeye cyane ava Kinshasa ruko abategetsi bo batanguye gusubiranamwo. Ni mu nyuma z'uko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bafise amahirwe akomeye cyane yo guca babogoza nyene cubahiro Félix Antoine Tshisekedi. Na amakuru akomeye cyane adushikiye mwaka kagoroba nayo ngo ni vyago bikomeye kubavuga ururimi rw'ikinyarwanda irya nino mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubundi n'indarongo y'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ni ikibazo kiriko kibazwa n'abatari bakeyi. Ni mu nyuma z'uko ibiro vy'umukuru w'igihugu nyene cubahiro Félix Antoine Tshisekedi vyahejeje gutangaza ko yashize umukono ku masezerano n'igihugu cibanyi c'u Rwanda yo guhagarika indwano ku murwi w'inyeshamba we mu 23. U Rwanda rwahejeje gutera utwatsi iyo ngingo ruvuga yuko ata amasezerano rwigeze rushira ku mukono n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Vyari ibiganiro bisanzwe. Na amakuru yarakaje cyane nyene cubahiro Félix Antoine Tshisekedi kuri ubu arahejeje kugira ivyo atangaje. Ese nibiki? Manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyonde kuracubona hari akazogira naho nyene ufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi mu kanya nido ry'amakuru yacu. Basubiye kubaha kaze inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro vyacu ngaha kuri Bijisho TV. Turabakengurukiye cyane mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kuba twumviriza muherereye irya nino hoba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi batwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya 10 mu kakaro umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tugushitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu nyuma z'uko haheze igihe kitari gito y'intambara yibonekeza irya nino mu bice bitandukanye vya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko. Na amakuru adushikiye akomeye cyane mwaka kagoroba mu nyuma z'uko igisoda c'abarwanyi baye mu 23 cyahejeje gukorora akajugujugu z'igisoda ca leta FARDC. Kuri ubu noneho hari amakuru akomeye cyane ahejeje gutangazwa ko iki gisoda cyaye mu 23 ngo kiza kurara mu gisagara ca Goma. Ni mu nyuma z'uko bahejeje kugota iki gisagara bagafata ibice bimwe bitandukanye, na cyane ko batari bizeye yuko baba bafise umutekano ntangere. Mu nyuma z'uko bafata igisagara ca Goma, ibice bicungererwa n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho batahejeje kwizera ko babifise. Na amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira muri aka kanya. Itangazo riva mu barwanyi baye mu 23 nk'uko bitangazwa na bwana Major Wiringoma avugira uyu mutwe, ngo mu nyuma z'uko bahejeje kwigarura bimwe mu bice bitandukanye birimo Bunagana eka na Rucuru yose kuri ubu ngura kontrolwa nabo. Bahejeje gutangaza ko igikurikira ari ugufata igisagara ca Goma bagaca bashira ku butegetsi bwabo nyene. Eka kurungo banatanguye kurima amakori n'amatagisi na yarongerekana irya nino mu bice bacungera, bakavuga yuko ngo bagiye guca bashira ku butegetsi. Ivyo kandi vyahejeje gukura ko ikizere ku butegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko kuri ubu ngubu bamwe mu bategetsi na cyane abakomeye batanguye kuryana. Na amakuru akomeye cyane yuko ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi baba babonye akaryo ko guca babogoza uyu nyene cubahiro Félix Antoine Tshisekedi. Ni mu nyuma z'uko kandi vyagiye biribonekeza ko atambaraga afise ku butegetsi, eka ngo hari abamukoreramwo. Ivyo kandi vyasubiye kwibonekeza mu nyuma z'uko yari i Rwanda muri Angola wewe n'umukuru w'igihugu cibanyi c'u Rwanda nyene cubahiro Paul Kagame, aho ibiro vyiwe vyatangaje ko yashize umukono ku masezerano yo guca intege umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Ariko igihugu c'u Rwanda coco gica kirabihakana kivuga yuko kitigeze kirashira umukono ku masezerano
amasezerano n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari ibiganiro bisanzwe by'uburyo hatorerwa inyishu ikibazo cy'umutekano kiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari batanguye kwiruhutsa bavuga yuko ibintu byo bigiye kujya mu buryo mu nyuma z'uko ibihugu vyompi vyaganiriye ku guhagarika indwano zibonekezana cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'ubuseruko ni muri Kivu y'uburaruko. Kuri ubu basubiye guhagarika umutima ngo bararara ntibuca ni mu nyuma z'uko mu rwiye mu 23 mu nyuma zo kwigarurira ibice bitandukanye. Kuri ubu wahejeje gutangaza yuko igikurikira ari ugufata igisagara ca Goma hama bagaca bashira ko amategeko yabo. Ivyo kandi biruko mu nyuma z'uko bahora bihweza ku igice c'ubuseruko na cyane ko cyahora cometse ku gihugu c'u Rwanda gishobora guca kiyomeka ku gihugu c'u Rwanda, nabo babona ko hari icyerekezo muri uyu mugambi ukomeye cyane n'amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Ivyo kandi birakurikirwa n'itangazo ry'umurwe mu 23 rivuga yuko kuri ubu baza kurara mu gisagara ca Goma, sivyo baraza kubishika ni mu nyuma z'uko kuri ubu ngo ibice nka Rumangabo, ibisagara bito binini vya Rucuru navyo biriko bigenzurwa na Beka n'umujyi wa Bunagana navyo biracungerwa nabo ngo atamugambi n'umwe afise ukurambika ibirwanisho batagiranye ibiganiro vyo kunagura amasezerano bagirana na nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi. Ivyo biruko mu nyuma z'uko kuri abanyekongo ngo bafise umujinya ukomeye cyane, eka bamwe baratanguye gusaba ubutegetsi gushirira ku bihano bikomeye cyane igihugu kibanyi c'u Rwanda na cyane ngo ko babona yuko akazoza ku Rwanda ko bakari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bagasaba leta ya nyene cubahiro Felix Antoine Tshisekedi gushira ku ingingo zikomakomeye ku mubano cyane ku vyo Rwanda rwahora rwimbura mu iki gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, naho kuyavugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni amakuru akomeye cyane na cyane ajanye n'urupfu rwa nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Kuri ubu ngo vyasubiwe ko ni mu nyuma z'uko mu minsi heza ubwo yibukwaga umukenyezi wiwe Denise Bucumi Nkurunziza yaciye asaba nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'izindi ntwazangabo ko hocagirwa amatohoza ku bijanye n'urupfu rwiwe, eka nubwo vyakorewe mu kinyegero. Kuri ubu ngo amakuru akomeye cyane ahejeje kuja hanze. Hari bamwe mu bategetsi batanguye kudoma kwa gatokeka ibi biravugwa, abanyagihugu bamwe bakumva ko vyo bariremenanya, ariko na amakuru akomeye cyane mu minsi mikeyi bamwe mu bagize uruhara mwirigandagurwa ryiwe bazoca bashengezwa. Ni mu nyuma z'uko amakuru atari make yagiye hanze avurwa yuko bamwe mu bategetsi baba baragize uruhara mu rupfu rwanye n'icubahiro Petero Nkurunziza. Ababigizemo uruhara bose bahejeje kumenyekana biruko, kandi mu nyuma z'uko banywanyi b'umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi babandanya kugirirwa nabi. Ibitero vy'akarwi nkora barakimbonera kure barabandanya kugenda batera umwe mu ntara zitandukanye. Ivyo vyose bikaba ari ukumara amaza no kubuza amahoro aba banywanyi ngo kugira badaca bisuganya ngo bityo bakazatsinda uyu mugambwe mu matora akurikira. Ni amakuru akomeye cyane, eka ngo mu matora heze vyaragaragaye ko uyu mugambwe wa CNL ushobora kugira ingufu zikomeye cyane kurusa uyu wa CNDD-FDD. Biruko kandi mu nyuma z'uko irya nini biziga bibandanya gutorwa, bityo bikavurwa yuko baba bicwa n'izi mbonera kure hama zigaca zibatirya nino hatandukanye, ngo bose bakaba ari abo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi canke se batumva neza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Eka ndabakengurukire inshuti banywanyi mutahengeshanyije kubana natwe mu bihe vyari bikomeye. Ndabakengurukire cyane mwese mutwumviriza muherereye irya nino hatandukanye. Iyi ni Bijisho TV, ikaba ariyo mbonjesha kuri nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha makuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayaturungikirana twebwe tukabashitsa ko ameze neza cyane. Ni mubandanye kugumana natwe, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Bijisho TV.